Kurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir. Ijiremesha misi yose kuwa gatatu no kuwa gatandatu kuva igihe c'isaha 3 zo mu gitondo. Hamagara kuri 62 22 55 96 canke urungika ubutumwa kuri 79 22 55 96. Muramutse abakunzi bisamirizi Voix d'Espoir Jumesi samirana 94 n'ibyo zo mu kiyaca rusija ndi n'ibicumana hagati mu gihugu akuru wese tuna kaburungura de Voix d'Espoir kaburungoruge reka ngire ko ndabaha ikaze kandi ndabwira ati ikiganiro c'indirimbo kuko byamabiri ku munsi wa gatatu umunsi wa gatandatu igihe cy'isa 3 zuzuye neza ni kuri radio yanyu mukunda Numusi nabazaniye bishasha ni Innocent Cizangarutse kuri mikro nko babiri tuba turi kumwe na Claude Kwizera kuno musi hatashoboye kuboneka banye n'ibikogwa bari byinshi aho hijagiye kudutoreza makuru ariko reka ngire ko ndabaha ikaze kandi ndabwira ati ikiganiro c'indirimbo tugiye kubana n'umuririmbyi bise ngo Arise Niyo numwe mu barundi kazi baba bariko barakora neza haba mu ruhara rwa sinema haba mu ruhara rwo kuririmba umva byose abariyo niwe turi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo urarinzwe umwanditsi w'indirimbo nishike mkono umwanditsi w'indirimbo unastahili umwanditsi w'indirimbo nyinshi araza kutubwira byinshi cyane kubyerekeye urugendo rwiwe rwo kuririmba kubyerekeye urugendo rwiwe ko muri binabiriya nongera kubibutsa yuko mushobora kumukurikirana haba kuri YouTube turi live ni Radio Voix d'Espoir ushobora kumukurikirana ku rubuga rwa Facebook turi live ani Radio Voix d'Espoir tumushimira hana Carmel Elakoze ariko aradufasha kugira ngo bikunde mushobore kumukurikirana adushimira Arno Gahungu bose bakora dufasha kugira ngo ibintu bigende neza rero reka ndababwira ko ndabashimira ndababwira ati abantu mwese bamaze gushika ku rubuga rwa Facebook reka tubashimire cyane tubabwire yuko tubakunda kandi turiko turabakurikirana kandi namwe muri ko muradukurikirana Imana ibaha umugisha na cyane ku bantu bose bamaze kwandika ubutumwa bwanyu namwe nyene turabashimiye cyane turi kumwe n'umuririmbyi nkuko ramaze kubabwira n'umuririmbyi dasanzwe umuririmbyi ariko akoresha ingufu nyinshi kugira ngo ashobore gushikiriza ubutumwa abugere kure cyane ariko reka ndamwakire muri Radio Voix d'Espoir Juremesha ndamubwira ati mwaramutse neza Arise mwaramutse cyane namahoro ego turashima Imana ameze neza uretse gusa uburuhe uko nijwe atari bitameze neza ariko musigaye turashima ego uburuhe bavuze uburuhe n'uburuhe bw'ibiki ibikorwa byinshi dusanzwe dukora niyo mpamvu ariko ndashima Imana ko twaramutse more amahoro cyane ego ni jambere muri Radio Voix d'Espoir Juremesha reka tuguhe ikaze murakoze cyane turashimira cyane abantu benshi bamuzi Arise nk'umukinyi wa sinema abantu benshi bamuzi Arise ariko araririmba nibyo ariko mu gikorwa cyo kuririmba ni gikorwa benshi batanguye kukubonamo bushasha abamwe bakibaza ati arahebye sinema canke bimeze gute
abandi nabo bakibaza kuri utu na turiya ariko nizere kuri ngaha kuri zimiriko kugira ngo uze kubishyura yego cyane Alice ku bantu batarakumenya canke ku bantu bari hanze bariko baradukurikirana Alice nindi Alice ni umukristo asengera muri eglise anglikane kigira kabiri ndi umuririmbyi Mpimbazamana nkongera kaba n'umukinyi w'amareresi hano iwacu ego ukinyi w'amareresi hano iwacu kandi akongera akaba umuririmbyi Mpimbazamana aho nyene ncaninjira ikibazo mbe Alice yatanguye kuririmba ryari nibaza ko kuva nkiri umwana muto cyane narumuririmbyi mu ma eglise muri za Sunday school dukuriramwo nagiriye amahirwe yo kuvuka mu muryango w'abakristo ariko novuga ko kurimba nka jewe nabitanguye 2013 nubwo naye sanzwe ndabirimo shira indirimbo ya mbere ku rubuga zagiye kuba ari imbuga zitandukanye kuko sinebwagire cyano yanje nibyari bwagure cyane ariko nibaza ko ari umwaka natanguriye kuririmba 2013 ego 2013 ubu ratanguye kuririmba ariko ntiwaririmba warimbye kariyeri solo canke wari uri muri korale nyene nkuko wabivuze nibwo natanguye kariyeri solo 2013 ego ayo ndoro wake cyane ni naho nashyize album ya mbere ku mugaragaro imyaka myinshi hamwe nkibaza ni giki cyagusunitse kumva ko uririmba gospel ndatahura neza ko naremewe guhimbaza Imana ni navyo nakuriyemwo numva umenga nta bundi buzima niyo mahitamwo ego benshi bari basanzwe bakumenyereye muri comedy ego igikorwa naco ca comedy kica kiza urumva nico caje inyuma yo kuririmba cyane gose naco wakije mu gute navyo nayisanze mfise impano yo kubikora ariko nja muri team maze kuja muri team ngira amahigwe mpitamo igati musanze mu nzimwo nibaza ko ndashimana cyane kuko vyambereye ikiraro kugira ngo abantu bamenye muri comedy ari nayo mpamvu n'uyu munsi abantu bantahura cyane mu bisanzwe hari aho banze ariko hamwe bamwe bakibaza ati kuririmba no gukina sinema ibi bintu bifadikanya gute hari nibaza ko kira kintu cyose n'umwanya wacu na cyane cyane ko mbafise izo mpano zose comedy nibaza ko ndagaragaza impano yanje ariko kuririmba navyo iyo hageze ko musohora igikorwa navyo ndabifatira umwanya ufise abafana benshi umaze gukora byinshi tumaze kukubona henshi mu bikorwa bitandukanye uri kuractinga canke uri kuraririmba bamwe bakibaza ati indirimbo yawe urarinzwe nimwe mu ndirimbo yagiye yibonekezamwo na cane cane gutamba canke ibindi byagiye bihura no muri Roza Muhanda avuze iki ku buzima bwa Alice Roza Muhanda nyabaza ko no musigura vyagutse cyane sino nabishikira Roza Muhanda no muririmbyi yatubereye akarero keza yubatse imitima y'abanshi yagwanye intambara nyinshi nibaza ko gutamba uretse ko ndabikunda ariko nanone ukunda gutamba ntumbwira ngo ndirimbe mpagaze bikunde navyo nashobora no muri ko hari ndirimbamwo no muri eglise barabizi kuva nkiri muto cyane nibaza ko rero Roza Muhanda avuze byinshi kuri jewe iyo umukenyezi nkuru ariko araririmba kuriya bikuririmba birarusha bisaba inguvu akabiri ndugumba karuha rembo mbona ari ikintu gikomeye cyane kuri jewe bituma numva ndamukunda cyane baba ishike mkono yawe eti nishike mkono wewe ni mchungaji mwema akone kama muturirimbo goyo mwigeme wacu ariko nkagaruka gatoya ubu muri uyu mwanya kuva 2013 nko amaze kuvuga kuva muri 2013 uri kurakora kuva 2013 umaze gusohora indirimbo zingahe ari
nibaza ko ndafise album zibiri zirimo indirimbo 16 nkagira n'izindi ndirimbo 3 ziri ku ruhande. Yego indirimbo album zibiri. Yego indirimbo 3 ziri ku ruhande zitari kuri za album. Imikoranire n'abandi gute? Nibaza ko indirimbo ni nyinshi. Hari abantu benshi barimbye tubaza ico kibazo bakavuga ngo urabona ngo ndi ciyubaka umaze kugira album zibiri n'uri cyubaka. Turaciyubaka. Ese ko ndafise collabo na Victoria's team twarigeze gukorana n'abandi turiko turabitegura kuko ni byiza gushira ingufu hamwe bigaragaza ubumwe mu baririmbyi bani wacu. Rero ndiko ndavyiyumvira nibaza ko turiko turarondera umwanya wavyo igihe cyavyo tuzokora. Ngo Arisa radusore indirimbo bise ngo urarinzwe indirimbo nishike mkono mu nyuma acaraca bugufa tubwira ati unastahili. Garirimbo kaje je ubwa mbere nkikumva kaje gakubita mu mutima kabisa ndavuga ati wow wonderful song. Kamwe turirimbo duciye bugufi kamwe mu turirimbo umuntu ashobora gukoresha mu byo bita guhimbaza no gutazi. Nkibaza icambere cyo ko n'ikiganiro cyambere kudukoranye nawe nijyari byaje gute kugira wumve ushobore kwandika indirimbo nki unastahili. Unastahili. Nariko ndashimana wari umwanya wo gushimana. Nshimiramwe n'umuvyeyi wanje sigaranye mama ndamushimira ko kuntu yemeye ku yambereye muvyeyi mwiza mu rugendo rwose gushika uyu munsi. Nariko ndashimira n'Imana ariko ntihari ku ruhande rwanje gusa yari message nashaka no gusangiza n'abandi kuko buri muntu wese afite icyo yishimira Imana kuba tugiye mimwe muzabazima ni igiciro kinini ku mwana w'umuntu ku buzima bw'umuntu. Rero ni message nayo igomba gusangiza n'abandi buri muntu wese ku ruhande arimo arafite icyo yishimira Imana. Urumwe mu baririmbyi kandi nko amaze kwivuga numwe dusaze tukumenyereye muri timu Mutima. Sinzi ko ariho gikinira cyangwa usigaye ukina wenyene rucakina wenyene cyangwa kire cyari muri Mutima. Ndi muri timu Mutima. Hajya n'umuryango ni muhira. Ego hari amakuru yigeze gusohoka mu miseze ko umutagikorana tutagikorana nande umutagikorana na Mutima wewe na nujya wundi Kishado umugura cyahari uracagaze ni twese turi kumwe uretse ko Mutima kubw'imvo z'akazi kanshi yagira umuntu yagiye umuntu yateye intambwe yateye imbere hari ibindi bintu bigenda biza muri ako kazi bituma umwanya wuba muto nivyo cyane byamutwaye ariko turi kumwe ntaho nitwovana cyangwa ngo kuko ujya n'umuvyeyi wacu yadutambukije intambwe ndende nibaza ko yatoheba abana. Ubutumwa bwawe canke ubutumwa bwawe objective canke intumbero bufise mu byo kuririmba niyi? Ubutumwa bwanje canke ubutumwa mba nahawe kusangiza abandi intumbero nyamukuru. Intumbero no kwagura ubwami bw'Imana guhamagarira abantu kuza kuri Kristo guhamagarira abantu guhimbaza Imana kunyaga imitima ibabaye canke iremerewe kwiremesha kugira ngo twese hamwe twumve ko turi mu rugendo rumwe kandi turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru ari navyo bituma iyi message banifuza ko yoshikira abantu bose. Amen. Na watumishi wako wanakutega sikio Baba. Ngo Arisa arafashe East Africa akubisemo igiswahili avuga ati uri muri Kenya nazavuga ati ntabyo yumvise uri muri Tanzania nazavuga ati oya ngo abarundi barimba Kirundi gusa uravuze ati reka mpindure ururimi inyuma yo gusora karimo ngo urarinzwe mu nyuma urasohoye indirimbo zishika muri 2-3 kandi z'ururimi rw'igiswahili. Bamwe bakibaza ati mama wanje ari ya mucankuzo hari ico biza kumuhindura canke aza kumva Arise kuberi cyane ku rurimi rw'igiswahili ko ruriganza cyane. Ni zimwe mu mpamvu nyinshi zituma nibaza ko muvuze ngo mama wanje ari mu cyankuzo mbe yaroze muhande kwa yizi rashaka gusanga yizi kandi ari cya giswahili. Nibaza rero ko dukwiye gutahura neza
uburimvyi bwacu mbega buzogarukira ngaha iwacu gusa. Ni vyiza ko turirimba ibintu bishika kure kuko imitima turondera si abarundi gusa, turondera n'abanyamahanga. Igisorosha kuba utakizi mugabo ntubura akantu kamwe ukumva ko wanafashijwe kandi n'ivyo utanavyumvise kuko nizabandi turazimenya kandi ziri mu Giswahili n'iziri mu Congereza turazimenya turiko turaziririmba kandi ushobora no gusanga ataco twumva. Nibaza ko ni gutera intambwe bishobotse umuntu twokura mu mpande zose mu ndimi zose kugira ngo twamamaze umugambi bwa Kristo. Wowe ati indimi zose zatureko Yesu ari umwami. Ego. Indimi zose ngo zatureko Yesu ari umwami. Arise Niyo umwanditsi w'indirimbo nyinshi twamaze kuvuga. Urashobora kubitira ku rubuga rwa YouTube. Urashobora kwandika Arise Niyo kugira ngo ushobore kugira gute gukurikirana indirimbo ziwe zose ziriko kandi nimwe mu ndirimbo by the way zifite amashusho meza ushobora kuraba ukavuga ati wow yarakoze igikorwa ciza cyane. Uheruka kudusohorera indirimbo haheze iminsi 10 iri ku rubuga rwa YouTube. Narabye n'umunsi wa 11 iri ku rubuga rwa YouTube. Imwe mu ndirimbo nziza cyane, imwe mu ndirimbo nakunze ariko bamwe bakibaza ati nibwiye butumwa Arise yashatse gutanga mu ndirimbo. Nashatse uyivugira. Butumwa nashatse gutanga mu ndirimbo ariko ndabwira ngo Mana afata ukuboko muri no rugendo. Singwe kuko birashika umwana w'umuntu mu bigeragezo bitandukanye tuba mu biducinege byinshi ibitsitaza ni byinshi ariko Mwami fata ukuboko. Ndavuga ngo inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bindongora muri no rugendo. Ndongera ndavuga ati vugana n'abakozi bawe, vugana n'ishengero ryawe, vugana n'abantu bawe, vugana n'abaririmbyi bawe. Turashaka kumva ijambo ry'ihumure riva kuri wewe muri no rugendo. Turashaka kudukomeza kandi ngo ni wewe wenyine ufise amajambo y'ubuzima. Ntigeze mbona umuntu n'umwe hano ku isi yotanga ayo majambo. Muri usanga message ni haleluya. Mu bintu biba bimeze neza cyane abakunzi bisamirizi Voix d'Espoir jemesha abantu muriko muradukurikirana ku rubuga rwa Facebook. Reka tubashimire cyane abantu muriko muratwandikira. Nitakuheshimu Baba, nitalitangaza jina lako mataifa wajue umenili. Nako ndasoma ubutumwa bw'abanywanyi hariho benshi bariko baragukeza nibyo turaza gusoma ubutumwa bwabo. Abaja Messi Niyo nkuru mbona ari umuririmbyi by the way n'undi muririmbyi yitwa Jamesi Niyo nkuru umuririmbyi. Hari abandi baririmbyi mbona benshi bariko baragukeza aba ba Blaise Pascal Iragaba n'abandi ariko turaza kubagaruka ko turaza gusoma ubutumwa bwanyu. Mubandanye mwandika abandi na mubandanye mubwandika ku 32225596 bivise ubutumwa bwinshi. Imana ibaho umugisha mubandanye mwandika ubutumwa turaza kubusoma kandi turaza kubaha n'umwanya kugira ngo mushobore kuyagana Arise ari ngaha muri studio. Ni 62 ari 225596 bimwe mu bintu byiza twakwa bateguriye kwisamirize Voix d'Espoir jemesha. Twabwiye ko ntambibe tuba dufise muririmbyi haba ngaha bari ngaha mu Burundi n'abari hanze bose nkuko kama tubikora. Kwingara heze twa turi aho bita muri Edmonton twayaze n'umuririmbyi yitwa Etienne Niyo nkuru ariko turagaruka ubu no munsi nawe dufise Arise Niyo ngaha muri Radio Voix d'Espoir jemesha umwanditsi w'indirimbo. Ariko nagumye mvugura umwanditsi canke barandika ukaririmba. Oya ndandika bibaye ngombwa hari igihe ishobora kwandikana n'undi muntu ariko nanje ndumwanditsi. Nawe urandika? Indirimbo zikunda kuza uri mu bihe bimeze gute? Nibihe bitandukanye. Hari izo ndirimbo bivanye n'ibihe ndimo. Hari izo ndirimba kugira ngo sangize message buri muntu wese. Hari n'izo ndirimba kugira ngo mbega ejo uyu munsi uri iki. Donc ni canke nkaryama nkumva ko ndayenda rota indirimbo imelody ikaza message ikaza nkaca mvyuka nkayandika. Ntago biragushikira wandike hamubyibagiko
birashoboka ngenda ndimva nkakanzamwo mu gatondo nkayirondera nkayibura nkayibura kabisa kandi nkumva ko nari nayifatishije kabisa ego amena reka umusatani tumubwira ati hoshi kereye kuzaratanga message azaratwara message z'abantu ariko ndagaruka gatoya wamaze kuvuga ufite indirimbo zitari zike kandi wavuze yuko ufite imikoranire n'abandi baririmbyi uri kurategura uyu mwaka ugeze si hagati na hagati ariko turi mu kwezi kwa kane numva yuko hasigaye amezi arenga 8 niyo dusigaranye ngaha hamwe nkibaza ati Alice muri gahunda ziwe z'uyu mwaka zimeze gute dushobora kuronka iki uyu mwaka nibaza ko ibikorwa bihari ni byinshi hari n'indirimbo ngomba gusohora n'abandi bantu hari n'indi ngomba gusohora kandi ugira kandi ku ruhande rwanje nibaza ko ndafite indirimbo zishika 4 ziri inyuma ngomba gutanga uyu mwaka ikigira kandi ndifuza ko umwaka wohera nko zigiteramo giteramo turakirindiye kabisa narakoze byinshi mutigeze mumenya ariko ndifuza ko uyu mwaka ari ibyo mwakoze nabonye kuri nandega washa na MC Shalom mwakoreye mu Ruziba sinzi bya sindabyibuka neza hari habaye iki nabo ariko iyo afishe yaranciye mu maso by the way cyane cyavuba cyabaye vuba mu mwaka mu kwezi guheze umenga cyari giteramo nyene twateguye cyane zari nguvu za Shalom ariko ndifuza ko nanje no gukora ibiteramo ku ruhande rwanje kandi mukabimenya mukanshigikira tari kubwanyu ariko nkagaruka gatoya nibyo wavuze ko cari giteramo ca MC Shalom ariko naho niho waruri waragaragaye hamwe nkibaza bijya bintu ni gutora ama hidden talent nabibonyemo kumengo no gutora ingabire za barimvye twagomba ku hari ingabire nyinshi ngahanze zitaramenyekana kandi bashoboye bashama ingufu zabo yali challenge twateguye amahiganwa bari kwakora kuri ndirimbo unastahili rero nategeza kuhaba nk'umuntu nari ivyo ndirimbo kandi n'umuntu agiye gushikira ico gikorwa abo baririmbye bakirondera kugira ngo nabo tubamenye nategeza kuba ndahari kugenda bashikira umunywanyi wa mbere Halo turabumva muri bande mwerereye he Nagomba kumenya uyu mutumire ahantu avuka ari ngaha kubwanyu atubwira ahantu avuka hari arabumva muri bande none muherereye inshuti yacu ati muri bande muherereye Arisi umuntu w'umwisho Nagomba tubwire Ega arabumva reka bishure avuka mu Ruziba Okay kumva uko numvise Alice ndibuka ko igeze kuza kuturirimba harya ikibuga cyo kuririsha mu Ruziba ukuri akora ibintu byiza cyane Imana imugeza amen murakoze cyane munywanyi urumva ko mu Ruziba ibintu byari bimeze neza ibintu ngo byari bimeze neza mu Ruziba ariko ndabona ko ari undi munywanyi Allo turabumva muri bande mwerereye witwa Alice reka rero ndaguha undi Alice mwivugane Alice ni sawa yego turabumva cyane mubwiye iki Alice rero ari ngaha muri studio ku bwanyu la agomba kuramutse nuko ari Alice mugenza umwana mwiza cyane
ege cyane banyonyi bacu turashobora kuza kubakira ni 32 abanditse ubutumwa nambwe nyene reka tubashimira ariko turaza kubusoma mu ndi mwanya turicayaga adufise byinshi byo kumubaza namwe mufise byinshi byo kumubaza ubutumwa turaza kubusoma ariko reka tugaruke Alice wamaze kuvuga ko ufise album zibiri kandi ufise imikoranire n'abandi uri kurategura wavuze yuko uyu mwaka udashobora guhedera utagize gute utaduhaye igikorane canke concert ci wawe bwite ego ariko nkibaza muri cinema ego no kuririmba ni hehe ushira inguvu nyinshi uririmbyi biragoye uburyo iyo video kuko ni jewe ariko nibaza ko muri cinema ngenda nka Alice n'ijwi ryanje n'ibikorwa byanje ibisigaye nibaza ko ndatanga icyo mfise nta buryo novuga ngo birantwara ego inguvu zawe rero nyinshi ziri mu kuririmba nivyo bintwara inguvu kandi nibaza ko inaho naniriwe bivanye kuko biba bisabwe ibintu byinshi ariko ro nkagaruka gatoya wavuze yuko watanguye 2013 ariko tuvuga ubu abariho turi ko turakubona neza cyane mu kuririmba ego nkibaza uwo mwanya wose waruri sinovuga ngo hari aho naragiye ibikorwa byanjye cyangwa wari warabihebye uja muri cinema hariho no gucika intege kuko nibaza ko na support ni yabaye nyinshi rone umunsi nditura umuntu akamfasha ni vyiza ko umuntu akora igikorwa kikagira abakimenye ubwo umuririmbo ujya muri twara mahera na radio reko baravuze iyo ndirimbo na TV online zari zihari kiriya gihe zari nke cyane abamfashije Imana baho umugisha ndibuka ari indirimbo ya nyuma nayirimbye nigiye umuvyeyi wanje papa yitaba Imana amaze kugenda ntwagwa n'ubuzima gukurikirana umuvyeyi nsigaranye urumva n'utwo naronka navuga ati reka nite kuri mama ikigira kandi cinema rero cyazishira hanze cyane cyangoherwa rero kuguma hari ucubanza kuririmba bihe naciye nguma nirimbira muri eglise muri ko hari numva nyene ndanyuzwe ariko ndavuga ati antwano ndakeneye kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo bwaguke cyane ntibigarukire muri eglise keneye kubyuka ego umuhamagaro ngeruragaruka umuhamagaro ucuragaruka ugaruka ryari rero kugira wumve yuko atubure rero ngira ndabihagararemo neza nibaza ko igihe nkuri album ya kabiri nakoze igiteramo nacyo kwishaka kumugaragaro eglise irashigikira nkora igiteramo kinini nyuma yaho rero nta program nahise yo kuvuga ngo ndazishire ku rubuga rwanje ndiko ndapostinga ziga stati igiteramo kuntu cyagenze acaba mu producteur umwe arakunda una style arambwira ati sister iyi ndirimbo nkunze message yayo woshobora kunyemera nkokorera video nta gisabwa uzoza gusa ngo ukore video cyangwa ati wow merci beaucoup cyandagenda nkori una style tumaze kwikora imaze kuja hanze abantu barayikunda bantera intege kuva uwo munsi rero cyangwa ati ubu uru rugendo bw'abandi rurashoboka cyambandaniza ngaho ubu rero uje turashobora kubona Arisi yasubiye kandi mugahwekere canke turashobora kubona Arisi aguma bandanye cyane oya naraje vraiment hamwe n'Imana ishoboje ndi kumwe namwe nibaza ko ndabubaha cyane abantu ndubaha cyane abantu message bama nibaza ko ndifuza ko Imana yoshikira muri kino gikorwa sinifuza gusubira gucika intege wavuze imikoranire y'indirimbo uri kumwe na Victoria's team hariho n'umuririmbyi yitwa Blaise Pascal yanditse ati Arisi Niyo ndamuzi ku ndirimbo Paraborat ni Paramborate na Victoria's team indirimbo yarasohotse cyane iriho indirimbo vraiment yaranakunze cyane umva kare nziza cyane ariko inyuma yaho hari abandi baririmbyi nimba atari banga uvuga ati ndashobora gusohora indirimbo ejo na Hana Karumere no muririmbyi ngaha canke uwo rero uwo nyene turarindiriye kugira ngo arayimato no birakaze hariho abandi baririmbyi bari kuri gahunda yawe uvuga ati uko bimeze kose naho ntuba ntarabavugisha ariko bari kuri gahunda yawe indirimbo ngomba gukora muri iyi minsi sabo nabo ngomba nabo ko
nabasavye ko twokora indirimbo murashobora kutabamenya ariko ni team ni n'umuririmbyi yitwa Zainabu na Parfaite banyeretse urukundo abadamu hari abadamu mengo babiri niho bagitangura namaze kubona namaze kubona indirimbo yabo niho bagitangura ariko umutima wabo vraiment nabo gushigikirwa nabo gushigikirwa sinafise programme akora indirimbo bunyene n'abandi bantu ariko vraiment nabakozi b'Imana rero abo nibaza ko rero ndirimbo ngomba ntangura imbere yuko bandanye kugwa vyiwanje ego maze kumbwira nabo gushigikirwa ahomba yuko ariwo message nanje umpaye cyane nukuri uzobe hafi n'abana beza n'abakristo bafise urukundo rero vraiment ivyanje byose numva umenga no manza nkavyirengagiza nkakorana nawe no mbakari byiza cyane ariko nkagaruka ubuze kugira ukorane nabo badamu babiri indirimbo inyuma y'iyi ndirimbo uheruka kuduha imaze iminsi 10 bakubitire kuri YouTube abantu bako baratwumviriza barabe indirimbo ya Alice isohotse vuba haize iminsi 10 uwo n'umunsi wa 11 nimba ntihenze ariko ndizera neza yuko ari mu ndirimbo zimeze neza cyane ariko nkagaruka Alice inyuma y'indirimbo dushobora kubona urundi rukurikirane canke urubanze ucekande mugacerere yabaza ko umuririmbyi n'ibikorwa umuririmbyi n'indirimbo niyo mpamvu icyo kintu sinifuza nuko tuguma tunakivuga Imana ibimfashije mu vraiment ubu ni gonge ni ntabyo guhagarara oya atubona byo guhagarara reka dushimira abantu bamaze kutwandikira hari uwo bita Policarpe Gihambara Morning turabakurikiye urakoze cyane James Niyo nkuru umuririmbyi James Niyo nkuru ari cyo twavuga ati Imana ibereye amashimwe turabakunda cyane muturamukirize umutumire cyane uwo ni James Niyo nkuru umuririmbyi yavuze ati reka tukuramutse nibitanga Claudine ati mukomere cyane badi umutumira ati mutahi n'umumenca makuru bonga kuri Radio Voix d'Espoir by the way akunda ibikorwa byawe bya sinema ndawukurikira nkunda kumubona bari karakurikirana ngaho kuri YouTube ibikorwa byawe murakoze cyane nibitanga Desire yari tutwatsi ndabumva amwitenga Imana bawumugisha cyane Fabro Fafa mukomere nanje ndi Fabrice Mubimbi aho bita ku rugamba agira umugisha Imana bahumugisha cyane Alice turagukunda ariko mumukunda muja ku rubuga rwa YouTube turakeneye kubona ba subscribers benshi turakeneye kubona indirimbo z'abarundi ziriko zirarabwa cyane nkuko muriko murabikora amubandanye rero umushigikira abarundi bacu n'abarundi kazi baba bariko bararirimba kugira ngo ibikorwa byabo bishike kure ari uwitwa Alishari gira mahoro ati kuraje Alice indirimbo imeze neza cyane acitegetse Vianney atumutumire ndamukunze cyane Imana imukomeze amen Umeibadili familia yangu kaifanya kuwa bora maishani mwangu Simami kwa kunizaa ungakuongeze baraka tele Umeibadili familia yangu kaifanya kuwa bora maishani mwangu Simami kwa kunizaa ungakuongeze baraka tele Yesu wewe nguzo maishani mwangu sitaibi tumebadili familia yangu kakano kumengukara karimo gakazi ari mwaramutse neza ciza mugenza urakoze cyane Dervis batazira Yakobo gitondo ciza kuri mama wanje nongira kanishimira Alice Imana imumugisha bandanya tera imbere muri byose Alice Imana igumugisha onundi munywanyi ati shalom Dervis Ruziba
ati ndabashimiye cyane kubwa kino kiganiro ndabateye intege Alice atere aje imbere amen amen umwana umva ko ari umwana w'umuhira aramuhira undi ati turahiriwe cyane ndakunda indirimbo zawe ziramfasha Alice. Merci, amen. Mwenye wacu ntivuze izina ariko undi munywanyi yanditse ubutumwa bwiwe shalome shalome Alice felicitation Imana igukomereze mu ico gikorwa c'indirimbo uraduhezagira intambwe ku yindi Imana ishishikare kuyagura iyo mpano yawe. Amen. Imana ishishikare yagura impano yiwe. Hari undi munywanyi ati nitwa Shadrake kumuzinda maze igihe kinindi ko nkurikirana ibikorwa bya Alice ndamukunda tro mukunda tro Shadrake ati araguteye intege mbe Alice indirimbo zawe umuntu yo kwandika kuri YouTube gute? Alice Niyo cheno hiyo. Niongoze katika safari zako za kwenda mbinguni. Niongoze katika safari zako za kwenda mbinguni. Katika safari kuna majaribu. Katika safari La Vie Junior manirakiza ati ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe ndira Vie Junior South Africa Johannesburg ati turamukirize umutumire Alice ati tubakurikirana nakomeze cyane namwe bwe muduha kiganiro mwakoze kumuzana la barabe bakona bazani ikintu cyiza Alfonso John ati Alice ndagukunda Zambia turi kumwe nawe ndakunda ukuntu uririmba pe courage vraiment mon ami manigumugisha amita Alfonso John ari muri Zambia. Awundi munyanya ati ndinowera igitega Imana ihezagire Alice abikora neza cyane. Cedric Niyuhire ati bite mwaramutse amahoro ndi Cedric kumuzinda nyamabere transversale ya 10 ndi kumwe namwe 5 kuri 5 ndamukiriza Alice ati Imana imuje imbere mu bikorwa byiwe kuko indirimbo ziwe ziraduhimbara cyane ndabakurikirana andi South Africa. Abantu bari muri South Africa uno munsi Imana ibaho umugisha cyane. Abundi butumwa n'ubwi witwa Herve Nibitanga ndi muri Kenya Nairobi ndiko ndabakurikirana Alice uteruje imbere Radio Voix d'Espoir mwakoze kumuzana Alice mazimisi ndiko nkurikirana indirimbo ziwe ni nziza courage mwakoze cyane. Diaspora ko babaye benshi Diaspora ko babaye benshi Alice bite ndi Venera mu Kigobe mutumira ati ni yubahwe kabisa arashoboye ubikora neza ariko ikibazo mfise mbega yo bari we ahora akina comment na ba Mutima ego niwe ndamwishurire niwe ego niwe ni iraturamiye mu Kamenge ati kuraje cyane urugendo rwiza kandi inzira iraharuye epe n'umuco uri imbere yawe komeza atabwoba iraturamiye mu Kamenge Imana igumugisha. Niyo saba Violette te Alice wubahwe ariko inyuma yo kubandanya duho bakira ndabona ko tumari bwici cyane nabandi muko mudukurikirana ku rubuga rwa Facebook reka tubashimire cyane ariko reka tubanze kumviriza karimbo kiwe gato bise ngo nishike mkono nyuma yaho tugaruka nga muri studio tubandanye tubakira tunayaga kuri bishi ibyo tutamubajije muhari murahari kugira ngo mushobore kuza kubimubaza.
mkono nisianguke Baba, nishike mkono nisianguke Baba, niongoze katika safari zako za kwenda mbinguni, niongoze katika safari zako za kwenda mbinguni. Katika safari kuna majaribu, katika safari kuna vikwazo, katika safari kuna majaribu, katika safari kuna vikwazo. Nishike mkono, nishike mkono Baba, nishike mkono, nishike mkono Yahweh. Mchungaji mwema kwangu, sitapungukiwa na kitu. Gongo lako na fimbo yako ndaniongoza vema. Bwana wewe, Bwana wewe, sitapungukiwa na kitu. Gongo lako na fimbo yako ndaniongoza vema. Kanisa lako limekutega sikio Baba. Bwana nena na waimbaji wanakutega sikio Baba. Bwana nena na watumishi wako wanakutega sikio Baba. Baba, unatoa faraja maishani ambayo sijawahi kuona kwa binadamu. Tuongoze Baba, tuongoze Yahweh. Unatoa faraja maishani ambayo sijawahi kuona kwa binadamu. Tuongoze Baba, tuongoze Yahweh. Tushike mkono Baba, tushike mkono Yahweh. Nikiwa nawe sina huzuni, sina huzuni, sitapungukiwa na sina huzuni. Gongo lako na fimbo yako yaniongoza vema. Akaririmbo mwakumvise, akaririmbo bise ngo nishike mkono, akaririmbo ubutumwa washatse kuvuga
abarise bosigurira abantu bako barakumva batumva ururimi rw'igiswahili n'ubwihe muri iyo ndirimbo nishiki uko nagenda bivuga kenshi ko indirimbo yo ndiko ndayandika nsangiza message n'abandi kugira ngo buri muntu wese ukibanza arimo yiyumve. Nari ko ndasaba Imana ko yomfata ukuboko muri no rugendo ari nkuko nawe yo gufata ukuboko muri no rugendo. Ndavuga ati Imana muri runo rugendo dura n'ibigeragezo byinshi, dura n'ibiducinage byinshi, dutsitaza byinshi. Ndavuga ngo inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo biturongora muri rugendo kandi bikaturongora neza. Ndavuga ati Imana vugana nanje, vugana n'abaririmbyi, vugana n'ishengero ryawe, vugana n'abantu bose, vugana n'abakozi b'Imana. Hari jambo gihumure dushaka kukumva ko. Ndongera ndavuga ngo wewe ni ufise amajambo y'ubugingo atawundi mwana n'umwe w'umuntu noshora kuyumvako. Amen. Message yari muri rusange. Ariko ngaruka gatoya ubutumwa ni bwinshi cyane aho witwa Cedric Niyo arati mbega arisi indirimbo zawe nkuzikeneye twozironka gute mu Cedric ari muri South Africa. Nibaza ko indirimbo zanje ziri ku rubuga rwa YouTube channel yanje Alice Niyo ucubona ibikorwa byanje byose. Elize ntaco bari reguza ati bonjour mwaramutse neza turi kumwe namwe Nairobi indirimbo ni nziza kabisa gusa bibuka urakoze cyane Elize ubutumwa nizere ko ari sinza kumuha canke araza kubwibonera. Mwami David Kwizera ndetse twati turaramukije Arise abikora neza cyane turamukunda cyane turi inyuma yiwe turamushigikiye. Urakoze cyane. Mwami David ni muri Holy Mountain TV mba nihenze. Ejide dusenge imbere ni heza mwana wa mama abandanye ukorera mu ngabire wahawe na Ndiho. Amen. Urakoze. Ejide dusenge ni musaza wawe? Ego ndamumenye. Uramumenye? Urakoze David Imana impumugisha nawe ndamumenye. Kuri nawe Imana impumugisha cyane. Ego cyane. Cedric ndio kubgaya ati amena Vianenduwa yati kuraje mama uteye imbere natwe twoshikirwa. Wone bamwita Vianenduwa bariko muratubipa mwakure ni 32 22 mu minota 10 gusa dusigaranye kugira ngo mushobore kuyaga naris abantu muri ko muratubipa 32 22 56 muri rungo uruguye ku bwanyu. Allo telefone bari bayitwaye. Imana ishimwe kuba igarukanye. Allo Alice reze. Yego Nakoze indirimbo zawe. Biramfasha kandi zirangiye. Urakoze cyane. Witwa? Yego. Bye. Merci. Unatoa faraja maishani ambayo sijawahi kuona kwa binadamu. Shalome ndamukiriza umutumira ati Arisi ndamukunda cyane Imana ikomeze kukuduza cyane ati kandi kuraje indirimbo zawe zirampezagira cyane. Undi munywanyi ku murongo reka tumwakire. Allo amahoro cyane inshuti yacu muri bande mwerereye he? Atashimuzema Imana ishimwe Alice. Nishimwe cyane. Sinzi ko twobaro tugurugwa amuheranya mainite akubitira ku muntu witwa Botika aho nyine aca bitunganya hamuce wakura. Niyo nkuru Shadrake Dani ati turi kumwe muri Tanzania aho bitwa Idodoma turabomba 5-5 Imana ishishikare ko kuja imbere. Twarabwiye yuko ntambibe tuba dufise kuri Radio Voix d'Espoir Juremesha abari kanze muri ho kubganyu turiho kubganyu giramo. Allo
Alice n'umwana wanje. Alice n'umwana wawe? Yego. Yego sha. Nawe narakunda indirimbo zawe rwose. Oh. Merci. Urakoze cyane mama Alice. Yego sha. Mama. Undi munywanyi yanditse uzagiye ati nitwa Donsiel ati ndakunda indirimbo zawe ziranezera. Undi munywanyi yanditse ubutumwa bwiwe ati Yesu nashimwe bantu b'Imana. Iyo mpano yiwe nitera ije imbere ndabakunda. Ndi Jiste Mucarama ati ndamukiriza umutumi. Murakoze cyane turabaramukije. Shalom ndi Everine ndashaka kubasaba Alice umuntu akurondera kugira kubone iyo kuronka gute. Nabona naka kanya nyene nkabiboza hajya muri ville muri parking. Kocha tubonanira. Nibaze ko ikoko by'iwanje yumvise aho biri ni YouTube channel yanje ni Alice Niyo. Hama ibisigaye arashobora kurondera contact yanje ari bindi bintu tushobora kuvugana nta kibazo ndahari. Yego. Abutoyi Pierre ati mubandanye mutera muje imbere Imana ibibafashemwo. Teo ineza atarise etera imbere mu mpano n'umuhamagaro wahawe na data. Amen. Murakoze. Hatunga Imana Eric ati kuraje niyo turi nyuma yawe. Merci. Murakoze. Shalom ubutumwa kwa busumye harundi munyonyi yanditse utogati nanje ndifuza kumenya no kumubona Alice ndi Imatongo nitwa Eric. Murakoze. Tuzobonana n'ukuri. Ariko urumva yuko ariko aradutegura igikorane muri uyu mwaka uko bigenda kose hamwe Imana yo bimufashamo nkuko yabivuze ngira tuzoronka kanya kugira ngo tukimenyesha abanywanyi bawe. Alice ndakwemera utere imbere nk'umuzinga. Bamwita Remi Niyibizi. Murakoze. Ati Yesu nashimwe ndifuza kumenyana na Alice dusubiriremwo uko twokubona ndi Celeste ndahanyene muri ville muri Bata turiko turagukurikirana kuri Radio Voix d'Espoir. Murakoze. Ibikorwa byanje nabwiye ko biri kuri YouTube channel yanje ni Alice Niyo. Wandika iryo zina ucubona ibikorwa by'iwanje ibisigaye murashobora kumbona umwanya wose muvyifuje vraiment ndahari ku bwanyu. Alice ndakwemera ukina neza muri comedy kandi turagukunda uririmba neza uteruje imbere nk'umuzinga. Ndi Remi muri Zambia angarutse. Murakoze. Shalom undi bunywanyi ku murongo. Alo turabumva na mahoro muri bande mwerereye turi mu kiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir. Nitwa Theogene uri umwana wo muhira. Turi kumwe n'umwana wo muhira. Yego cyane. Karibu cyane Theogene. Yego cyane bagenzi twagomba gutera intego umuririmbyi. Impano. Yego. Umuhamagaro. Yego. By'ukuri ijwi. Ijwi ni ryiza, indirimbo ni nziza. Turashaka imyitwarire myiza rero dushishikare gufashwa. Yego. Ashishikare kurundamo nyene n'amasengesho menshi kugira ngo ntagarukira hanyene gusa turamwipfuza mu rundi rugero. Amen. Alice Ramba rero. Murakoze cyane. Ubura mutegurira n'akarobe ngaha hitireko. Oya nta ngorane nataha mu ruziba atashe muzi basanga nyene bimeze neza n'ibitunguru. Urakoze cyane umvuga butumwa Theogene.
murakoze namwe muheza gite. Ego cyane. Awundi munyanyati na mahoro hama byukuri arise Imana imuhezagire cyane kandi iyo ngabire nayibandanye cyane kuko ndakunda cyane indirimbo zawe. Amazina ni Niyo nkuru Jandodie, niwe akunda ibihangano byawe. Ariko reka tugaruke gatoya, muraboneka ko umwanya wamaze kutujana arise ijambo ushobora gutekera bariko barakumviriza abakunzi bawe muri uyu mwanya imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu. Bwa mbere bwo ndabashimiye mwebwe mwatumye ngera hano kuri Voix d'Espoir ijwi rimesha. Amen. Ndashimiye cyane ariko ratwumviriza mu by'ukuri sanze kumva ibikorwa byaragutse sinenzi ko abantu bose. Dusigaje ubutumwa, reka ndakubwira ubutumwa tutasumye, dusigaje ubutumwa 81 na bumwe. Ni benshi cyane. Imana ibaho umugisha kunteye intege kwa ngene kwatumye numva no bandanya uyu murimo. Kigira kandi ndashimiye abantu bampanura abanshigikira, ndashimiye cyane Papa David. Imana imuho umugisha kumanura agenda mpa, nibaza ko Zainabu na Parfaite nabo ndabashimiye cyane, nabo nyene ni bamwe mu bagize no rugendo, ni bamwe mu batuma numva no kumva ndi mu bandi kubw'amasengesho, kubw'urukundo bangaragariza n'abantu benshi bankunda. Ndifuza ko ibindi bikorwa bigiye kuza mukomeza mukatuba hafi nk'abaririmbyi b'igihugu n'abana b'igihugu. Kunteye intege kwanyu, amasengesho yanyu, kunshigikira, gwa rukundo munyereka nivyo bizotuma ejo tubaho mwifuza. Imana ibaho umugisha. Arise reka rero nanje ndagushimire cyane, washitse ku masaha. Imana iguhe umugisha mu saha minota 30 imbere y'ikiganiro. Niwe navuye muri Asize vraiment. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane. Ego cyane. Reka kandi nizere ko n'ikindi gihe tugukeneye uzotwita cyane. Twagiranye bihe byiza cyane kuri mwakoze cyane. Muraba Kristo. Amen cyane. Reka dushimire Hana Carmel yadufashije kugira ngo ushobore kudukurikirana ku rubuga rwa Facebook. Imana imuhe umugisha, inamwagure mu bwenge no mu bindi. Ariko kini naco reka nshimire abantu mwese mwatwandikiye, abari muri South Africa, abari Nairobi, abari Zambia, mwese mukunda kudukurikirana cyane. Mwese reka tubabwire ko tubakunda, kwa turi kumwe n'umuririmbyi bise ngo yitwa Arise Niyo, uja ku rubuga rwa YouTube, n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi cyane, indirimbo bise ngo Urarinzwe, indirimbo bise nyinshi cyane na Stahili n'izindi ziriko ziraza, kandi yababwiye ko abafitiye byinshi cyane ariko arabategurira. Mwese reka tubashimire cyane, tubabwire ko tuzosubira ku munsi wa 6 n'indi nimero. Imana ibaho umugisha. Bye bye. Muhejeje gukurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha.